kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Morano Mukama. Bakristo bavukanye namwebwe mwese muriko muradukurikira kuri Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ridusanga amahoro ya Kristo. Turi mu kanyamuneza ntangere aho twigina uyu munsi mukuru wiyurira mu ijuru ry'umukama wacu Yezu Kristo. Kugenda kwa Yezu Kristo mu ijuru ntigusigarana abigishwa biwe agahinda, kuko Yezu agiye kugira ngo baharonkere akarusho. Yezu agiye kugira ngo abarungikire Mutima Mweranda. Yezu agiye kugira ngo abategurire ikibanza, kandi ikibanza ciza. None rero natwebwe twese aka n'akanya keza ko tuje mu ngoro y'Imana, tuje gushemeza Imana. Reka twibaze natwe yuko mu byo dukora mu buzima bwacu bwa misi yose ari bititegurira kuzobona Imana, kuzoshika mu bwami bw'ijuru. Dushe bugufi rero tubanze dusaba Imana imbabazi, dushobore guhereza igisabisho cacu turi n'umutima mwiza uciye bugufi. Tusabe. Mana mushobora byose, nuduhe gutera impundu mu gahimbare keranda, no kunezerwa cyane kugushimisha, kuko dutegwa iteka niyuriza mu ijuru ry'umwana wawe Yezu Kristo, aho uwo mutwe wacu yitanga mu ninazwa, niwo twisigiye gushika natwe turi ingingo ziwe. Wewe Mana musangiye ubuzima n'ingoma, hamwe na Data na Mutima Mweranda, ubu no mu myaka yose. Igisomwa cya mbere tugira ngo twumvirize tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ikigabane cya mbere umurongo wa mbere gushyika ku murongo wa 11. Imbere y'uko Yezu Kristo asubira kwa se, yarasigaranye amategeko abatumwa biwe yari yitoreye, maze abaha umuhango ko azabarungikira Mutima Mweranda abafasha, baca baja kumubera ibyayo na ku isi yose. Tuvyumvirize. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Mu gitabo cya mbere nanditse gatofirowe, naravuze ibyo Yesu yagize kandi yigishije kuva agitangura gushika umunsi yurira mu ijuru, ahejeje gusigarana amategeko b'abatumwa yari yitoreye ku bwa Mutima Mweranda. Aho amariye kubabara, abo batumwa nibo yabonekeye, abaha imenyetso nyinshi zo kubereka ko ari muzima. Yamaze iminsi 40 ababonekera, yongera bayagira iby'ubwami bw'Imana, ngo ahengere bariko barasangira ifungurwa, abategeka kuguma i Yerusalemu ngo barorereho wa muhango Data yari yabahaye. Ababwira ati, Yohani yabatirisha amazi, mu minsi iza kuza mwebwe muzobatizwa muri Mutima Mweranda. Abari bahakoraniye barahava bamubaza bati, mbega Mukama, ubu niho ugira ngo ubogore ingoma y'Isirayeli? Abishura ati, ibyo kumenya igihe n'isango Data yigeneye wenyene ubwiwe si byanyu, mugabo muzoronka ubukomezi Mutima Mweranda azobazanira,
mu kubururukirako. Muzoca muja kumbera ivyabona Yerusalemu no mu Buyudeha bwose no muri Samariya, mugarukire iyo isi igarukira. Ngo aheze kuvuga ivyo, babona ariko araduga, hanyuma igicu kiramufuka, ntibaba bakimubona. Bakiri aho bahanze amaso ijuru, Yesu nawe ariko araduga, baja babona abantu babiri bambaye ivyambarwa vyera, bababwira bati, mbega abantu b'i Bugarire, igituma muguma muhagaze murangamira hejuru ni iki? Uyu Yesu mubonye ava hagati yanyu akurira mu ijuru, uko agiye niko azogaruka. Iryo ni ijambo nimora umukaba ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twashyikirijwe na Luka. Umunsi umwe Yesu yabonekeye abigishwa biwe ababwira ati, byari byanditswe ko Kristo azobabara aheze yizure mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi ngo ku izina ryiwe ikigongwe abacumuye bagirirwa kizokwigishwa mu bihugu byose, mbere bitangurire i Yerusalemu. Kandi nimwe muri ivyabona nanje nza kubarungikira ico data yabemereye. Yamara mube muragumye muri ico gisagara gushika muronke ubukomezi bw'uwo mw'ijuru. Hanyuma Yesu barabajana gushika i Betaniya, agaranzura ibiganza arabahezagira. Akibahezagira abasigaho yiyuririra mw'ijuru. Bahejeje kumusenga basubira i Yerusalemu banezerewe, baguma mw'isengero barinahaza bahezagira Imana. Nireshemeze iri jambo ry'Imana. Mutima mutagatifu uje mu mitima yacu, utuzanire imibeha
ukurira mu ijuru kwa Yezu Kristo kuraduhimbara, kuradufitiye akunguko. Ba Kristo bavukanyi na mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri Radio Mariya Burundi, turi mu kanyamuneza duhimbaza uwo munsi mukuru aho Yezu yurira mu ijuru. Umwanditsi Luka yatubwiye neza ido n'ido ukuntu byagenze. Mu nkuru nziza yiwe yagize ati, aragaranzura ibiganza arabahezagira, akibahezagira abasiga ngaho yiyurira mu ijuru. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa nawe yatubwiye ati, uraheze kuvuga ibyo babona ariko araduga, hanyuma igicu kiramufuka ntibaba bakimubona. Yezu arurira mu ijuru, abatumwa basigara bahanze amaso baraba ukuntu aduga. Niho babonye rero abantu bambaye ivyambarwa vyera, barababaza bati, mbega mu bantu bibugarire niki ko muhagaze murangamira hejuru niki? Ati uwo Yezu mubonye hagati yanyu akurira mu ijuru, uko agiye niko azogaruka, uko mubenya agenda niko azogaruka. Yezu yaruye mu ijuru. Ukurira mu ijuru kwiwe kuradufitiye akamaro, kuradufitiye ikimazi. Yezu yari yabanje gutegura abatumwa biwe, abafashe gutahura uko kurira mu ijuru kwiwe icyo kuzobamarira. Yezu yasize abahaye umuhango wa mbere ukurira mu ijuru kwa Kristo ni mutima mweranda. Mutima mweranda azorungikwa na Yezu, azorungikwa na Data, niwe azoza kugira ngo afashe abigishwa biwe mu butumwa Yezu Kristo yari yamaze kubaha, kukwigisha, kugutagatifuza, kukuyobora igihugu c'Imana. Mutima mweranda niwe bukomezi Imana irungikira bemera. Yezu yasize rero abemereye ko azobaha ubwo bukomezi, azobaha inguvu. Izo nguvu rero nazo zizobamarira iki? Izo nguvu zizobafasha mu buzima bwabo no mu butumwa bwabo bwa misi yose. Izo nguvu zizobatuma bubaka umuryango urangwamwo akanyamuneza, umuryango urangwamwo urukundo, umuryango abandi bose babona bagashima, abantu bose babona bagahimbagwa. Kubw'uwo mutima mweranda, kubw'izo nguvu mutima mweranda abemereye abaha, azoheza akabaha. Inguvu kandi mutima mweranda azobaha bizotuma babivyabona muri iyi si, isi tuzi y'amarira, isi tuzi y'amahindagu, iyi si ducamwo mu bihe vyiza no mu bihe bibi. Izo nguvu umutima mweranda azobaha zizotuma bashira ubwoba, maze basingire intahe Yezu Kristo badatinya, bamuvugire nk'uko yabibahaye kw'itegeko, aho yagira ati, kw'isi yose menyesha inkuru nziza ikiremwa cyose, uzokwemera akabatizwa azorokoka. Nuko inguvu umutima mweranda azobaha zizotuma batsinda ibibagerageza, batsinda inyoshambi, batsinda umwasi mubi Shetani. Inkomezi umutima mweranda yemereye abigishwa biwe nizizotuma bugurura amaso yabo y'imitima, maze bakabona ukuri kose, bakabona Yezu Kristo, bakamutegera uko batari bwamutegere. Inkomezi umutima mweranda azobaha zizomurikira ubwenge bwabo kugira ngo ubategere nyagutegera ivyo batari bwategere. Inkomezi umutima mweranda azobaha zizotuma bugurura amatwi yabo kugira ngo bumve ukuri,
nibakumva baheze bakugendere kandi bagushingire intahe. Inkomezi kandi mutima mweranda azobaha zizotuma bumva umuhamagaro wabo. Uwo muhamagaro wabo nawo ni uwo kwizera Imana, ni uwo kugira ingufu n'ingoga mu rugamba barimwo wo kumenyesha Imana, ni uwo kurangwa n'akanyamuneza aho bari, ni uwo kurangwa n'urukundo, ni uwo korosha umutima, ni uwo kandi kwitegura kugira ngo bazoshikire mu buhigwe bw'ijuru ahagiye kubategurira ikibanza. Ni nawo mbere muhango wa kabiri Yesu yahaye abatumwa biwe. Yabahaye umuhango w'uko bazoba mu kanyamuneza, agiye kubategurira ikibanza aho bazoba mu kanyamuneza k'umwuzurira, akanyamuneza gatandukanye n'aka kanyamuneza tubona ku isi. Kuko akanyamuneza tubona ku isi ni ak'isase, ni ak'umwanya muto, ni agahinda gashira. Ariko ako kanyamuneza iyo bagiye kubategurira ni akanyamuneza kazokwamaho, kakazotituka k'ibihe byose. Ngaka kanyamuneza rero Yesu Kristo agiye gutegurira abigishwa biwe. Azoheza rero agaruke nk'uko twavyumvise n'iri baruwa ryandikiwe Abaheburayo, agira ati azogaruka azanywe no kurokora abamuroreranye igishika. Aragira ati nzogaruka mbese mbajane kugira ngo aho ndi abariho baba nabo, ngiye kubategurira ikibanza. Ba Kristo bavukanyi, Kristo agiye kudutegurira ikibanza ciza. Duhamagarirwa rero natwe kwama tugavye, kwama turi maso kugira ngo ico kibanza ntikiducike, ico kibanza dukore. Hano umuhango mbere ugira gatatu twumvise n'iri baruwa mbere ryandikiwe Abaheburayo, aho bagira bati Kristo yariye mu ijuru kugira ngo aduserukire mu nyonga z'Imana. Kristo rero agiye mu ijuru kugira ngo aduserukire twebwe bononye, kugira ngo atuvugire. Kristo rero ni nk'umuvugizi wacu, aho byagiye ku ntebe y'ubwami mu ijuru aratuvugira kwa Mana se, akadukandira. Kristo rero arazi amagorwa yacu, arazi ibitubangamiye kuko aba nk'ako yarabibayemwo, arabibona. Nicyo gituma ahari imbere ya Data atuvugira, akadukandira. Ba Kristo bavukanye, iri jambo ry'Imana rero twumvise ko uyu munsi turi mu kanyamuneza k'iyurira mu ijuru rya Kristo, niridushike ku nyota, niridusage, riduhindure, rigira ico rihinduye mu buzima bwacu, rigira ico ritwigishije. Twumve yuko tudahamagarirwa kunebwa, ahubwo duhamagarirwa gukora kugira ngo twitegurira ico kibanza agiye kuba aradutegurira. Erega Yesu ntarenganya. Yesu we yavuze ati ngiye kubategurira, nta n'umwe yakuyemwo, twese agiye kudutegurira ikibanza uko tungana. Mugabo rero umwe wese niyo yikuramwo agasanga aratakaza ico kibanza. Yesu we kubwiwe yashaka ko twese atawutakaza ico kibanza, ariko aramutegurira. Tugabe kandi tube maso rero, ntidutakaze ico kibanza ciza Yesu Kristo ariko aradutegurira, kubera ukwanjanjwa. Twirinde kwanjanjwa. Amaso yacu tuyahangishe ivy'ijuru, mugabo kandi tuyarabishe mu byo tubayemo uyu munsi, kuko ibyo tubayemo uyu munsi, ibyo tugenderamwo, nivyo bidufasha muri rugamba turimwo kwitegurira uwo muhango Yesu yasize atwemereye. Ubwo rukundo twerekana muri bene wacu, uhereye kwa barya bagowe, uhereye kwa barya batuborogera, nibwo inzira nk'uko Yesu Kristo yabidutegetse, arayitegeka abigishwa biwe, nimukundane nk'uko nanje nabakunze. Ubwo rukundo rero, uwo mwete tuzogira mu kwihatira gutsinda ibyo byose bidukura ku Mana bikatujana mu kabi. Yesu uratwibuka ushitse mu bwami bwawe,
maze utubere umuvyeyi, maze utubwire kwa data, uturungikire wa muhango mutima mweranda, atwigishe, atwongereze ubukomezi, ahumura amaso y'imitima yacu tubone, azibura amatwi y'imitima yacu twumve icyo dushikiriza, amurikire ubwenge n'imizirikanyo yacu kugira ngo tubone kukumenya kandi tugukunde, tugukorere, tukugamburukire ibihe byose. Amen.